iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu nayo yanyu muhuza TV numwa tugiye kubagezako amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuzakugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ko yavugwa mu gisata c'ubutungane turaza kubabwira kandi kuri vyinshi bivugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye vyose ni muri aya makuru na makuru rero aza kuza kuba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira ni nyuma yaho umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yagendeye intara ya Kirundo kugira ngo akurikirane ikibazo cy'umunyeshure Christelle Ndayishimiye amaze kumviriza buramatari wa Kirundo abajejwe ubutungane mu Kirundo n'umunyeshure Christelle Ndayishimiye umushikiranganje hari ivyo yabanje kumenyesha ico gihe ndetse benshi bakaba baranabifashe nk'akamaramaza icambere yavuze ngo nuko hoba harabaye ingorane ntoyi mu bijanye n'ingene abacamanza bumvirije urwo rubanza ikindi kandi agatangaza ko hoba harabaye agasamazi mu guca urwo rubanza kubw'umushikiranganje abacamanza ngo ntibahanye ivyiyumviro bikwiye mu guca urwo rubanza ni nyuma yaho umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ubwiwe yari yiyamirije inyifato yakozwe n'abo bacamanza avuga ko boja kurima kuko umurimo wo guca imanza ubananiye mw'ijambo rya Perezida Varisito Ndayishimiye akaba yarishikirije ari mu ntara ya Karusi aho ico gihe yakariye abacamanza bakingira abarezi bagoba izo baragiye bagapfunga umunyeshuri abishiza ahabona kugeza aho bamwagiriza icaha co kumena amabanga y'akazi kubw'ivyo rero umushikiranganje Domine Banyankimbona yatangaje hari indi ngingo yashizwe ahabona kuri aba bacamanza boba barafashe ingingo yo gushira mu munyororo uyu munyeshure Christelle Ndayishimiye tuza kugaruka ko mwidonido yano makuru vyose ntuze gucikwa niko kandi nkuko nababwiye mbanza kubabwira inkuru irabana n'ayavugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye igenekerezo ya 21 mu kakaro uyu mwaka w'2023 Perezida Ndayishimiye yambitse ikidari ca mbere gihambaye c'igihugu umukenyezi wiwe Angelina Ndayishimiye ndayubaha ivyo vyabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu ikiriraho Angelina Ndayishimiye yazaniye umukuru w'igihugu agashimwe aherutse kuronka muri ONU Perezida Ndayishimiye nawe hamushikiriza agashimwe kadasanzwe aherutse kumuha abategetsi bahambaye b'igihugu bari batumiwe muri ivyo birori iki kidari gihambaye c'igihugu Perezida Nkurunziza yacambitse General Adolphe Nshimirimana na General Arengiyome Bunyoni no kuvuga ibihangange bikuru havuye umukuru w'igihugu bamwe mu bagize ico babivuze ko bati biraboneka ko abahawe umudari baba bakomeye bigasigura ikibanza kidasanzwe guca Angelina Ndayishimiye mu ntwaro y'umugabo wiwe ngivyo rero ibiriko bivugwa imbere aho tubageza ko amakuru ku buryo burambuye fyonda subscribe canke s'abone kuri hotel wa fyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza yasangize bagenzi bawe kandi aho baba ari hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa bigeze ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse n'amakungu ya kure kaze mwidonido yano makuru abacamanza baciye urwangondangonde umunyeshure bahanywe abacamanza batatu baciriye igihano cyo gupfungwa umunyeshure w'umwigeme arenganijwe bigatuma haba agashavuka bamwe n'abandi ku mbuga hwaniro bahanishijwe guhagarikwa mu kazi mu kiringo c'amezi 2 abacamanza kabari Benoit Ntisumbwa Jean Pierre Sikubwabo na Joel Nibizi banditse ko uyu mwigeme yagizwe icaha cotuma apfungwa hejuru umwaka umwe ko kubera ibintu bikomeye kandi bidasanzwe bitumye ari ngombwa ko apfungwa kandi iyo ngingo kabango yarafashwe ku nyungu z'umutekano rusangi
Ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganji bw'ubutungane mu Burundi handitse ko abacamanza ko ari batatu bahanishijwe igihano cyo guhagarikwa mu kazi mu kiringo c'amezi abiri. Ku mbuga hwaniro bamwe bashimye ko abo bacamanza bahanywe, ariko abandi berekana ko ico gihano ari gito ugereranije n'ikosa bakoze. Hari uwagize ati uciye urubanza rubi atategeko na rimwe wishimikije ucafuje ishusho y'igihugu n'ubutungane bwacu, upfungiye ubusa umwana w'umunyeshure ari nawe yariko aratabaza ku mabi yakorewe, igihano uhawe 2 mois de suspension mu kazi gusa, guhagarikwa amezi abiri gusa. Ubushikiranganji bw'ubutungane buvuga ko igihano bafatiwe arico gitegekanijwe n'amategeko. Aho inkuru y'ipfungwa y'uwo munyeshuri imenyekaniye ubushikiranganji bw'indero n'ubutungane bwihutiye kumenyesha ko bariko barakurikirana uko vyagenze. Itariki 15 z'ukwezi kwa Mukakaro yaciye arekurwa. Mu nyuma umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona yaragize urugendo rwo mu ntara ya Kirundo arabonana n'abasanzwe bakora mu gisata c'ubutungane. Inyuma y'uwo mubonano wabaye mu mwiherero, umushikiranganji Domina yavuze ko ngo hoba harabaye gusamara cane mu gufata ingingo. Umunyeshuri w'umwigeme eka n'umuyobozi wa lycée communale Mugendo bagirizwa kumena amabanga y'umwuga no kwiba ibibazo vya leta nk'uko biboneka mu nyandiko zatangajwe n'ubushikiranganji bw'indero. Abantu batari bake baraneguye ubushikiranganji bw'indero eka n'abacamanza bari barapfunze umwigeme kuri ivyo birego. Kuri Twitter ubushikiranganji bw'indero ku wa gatandatu bwanditse ko bwumvise amakuru asa n'ayavuga ibihushane kuri iyo dosiye, ko hari abanyeshuri batabaza bavuga ko abigeme bakora ibibazo babizi, harimo n'uwo mwigeme. Ifungwa ry'uyu mwigeme ryaravuzwe cane na benshi mu Burundi, aho bamwe bavuze ko ritari rikwiriye. Ivyavuye mu kibazo uyu munyeshuri yakoze vyarateshejwe agaciro nk'uko biboneka mu nyandiko yiwe yanditse agipfunzwe yatangajwe n'ubushikiranganji, aho avuga ko aramutse arekuwe azokunguruza kuri ino ngingo. Iyi ngingo rero yafashwe n'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona. Benshi bavuga ko bibabaje cane ko mu bacamanza ngo harimwo ingendo mbi nk'iyi yo kwagiriza abadafise ikosa bakabagiriza amakosa, bagakingira abandi bitwaje amabanga bashijwe canke se ko bazinanye n'abategetsi bo hejuru, yoba abo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ndetse n'abandi bajejwe ayandi mabanga. Mu yandi makuru kandi tukiri kuri iyi nkuru, reka tubabwire ko Perezida Varisito Ndayishimiye we iyi nyifato y'abacamanza yayiyamiriye kure cane, aho yavuze ko bitari bikwiye ahubwo ko aba bompi boba bakwiriye guhanwa. Muri Nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2023 Milienne Sibomana yarashikirije umushikiranganji w'indero François Habyarimana amabi yoba akorerwa mu biro vy'umuyobozi wa lycée Christ Roi yo ku Mushasha mu gisagara ca Gitega. Yaramubwiye ingene abanyeshuri babigeme bashurashuzwa mu biro vy'umuyobozi. Yarabwiye kandi nk'ingete yandikiye umushikiranganji w'indero ko muri ivyo biro hariyo imatera ikorerwa ko ayo mabi, ntaco yakoze ngo apfume aja kuraba ko iyo matera yoba iriyo. Benshi bakavuga ko umushikiranganji François Habyarimana nawe ari mu gacerere ku mabi akorerwa bigeme mu mashuri, nako ngo ako gacerere kakaba katumvikana, ntaco ngo yigeze akora. Mu nyuma Emilienne Sibomana niwe yahagaritswe, none aherutse gucirwa igihano cyo gupfungwa imyaka 5, navyo ngo umushikiranganji ntaco yigeze avuga. Muri Ntwarante umunyeshure Christelle Ndayishimiye wa lycée communale Mugendo muri komine Ntega nawe yaratabaje ko yarabangamiwe n'umuyobozi w'ishure Oscar Nemeyimana muri Ruheshi, kandi umunyeshure yarandikiye na buramatari atabaza ko umutekano wiwe ubangamiwe kubera yitwariye umuyobozi w'ishure. Mu nyuma yarafashwe arapfungwa, mbere haduka kumwagiriza ko yivye ibibazo. Muri Mukakaro uyu mwaka yaragirijwe ko yamenye amabanga y'akazi, kandi muzi ko umunyeshuri atakaza ajejwe iyo
ahabona umukuru w'igihugu Christelle Ndayishimiye aba avundiye mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Ubushikiranganji bw'indero nabwo bwarashigikiye ifungwa rya Christelle Ndayishimiye ndetse bunashigikira ifutwa ry'umwaka wiwe wa gatatu. Umushikiranganji ngiyi nyifato irateye isoni ku kibazo gihambaye nk'iki. Aka gacerere gatuma abigeme batari bake babandanya guhohoterwa atagitabara, gatuma kandi n'umwana abangamiwe adashobora kuvuga kuko ariwe apfungwa mukabishigikira. Benshi bakavuga ko umushikiranganji w'indero nawe agomba kuva mu gacerere kuri ibi bibazo akagira ingingo afashe, kuko bitabaye ibi bazobona mu minsi iza abigeme benshi baheba amashure bivanye n'inyifato mbi ya zimwe mu ndongozi z'igihugu. Abandi bakibaza uti ese kuki abantu badakora ivyo badarangura amabanga bajejwe imbere y'uko umukuru w'igihugu ahaguruka? Kugira ngo Domine Banyankimbona yishikire mu ntara ya Kirundo aje kuraba uko ibibazo vyifashe, nuko umukuru w'igihugu nyene cubero Varisito Ndayishimiye ubwiwe yari amaze kwiyamiriza inyifato mbi y'abajejwe igisata c'ubutungane, aho akaba ari mu ntara ya Karusi. Perezida Ndayishimiye ico gihe yabivuganye ishavu ryinshi cyane kubona abacamanza barenganya umwana nk'uyo. Bamwe bakavuga ko hari abashikiranganji bahari bameze nk'ibishusho gusa, bariko bananiza umukuru w'igihugu mu mabanga bakagomvye barangura, ahubwo bagatuma umukuru w'igihugu ari we wenyene yishikirayo. Benshi rero baravye ingingo yafashwe n'umushikiranganji w'ubutungane wo guhagarika abo bacamanza bacira urubanza rwa ngondangonde, guhagarikwa amezi 2 mu kazi gusa, vyatumye bakomeza kwibaza kuri uyu mushikiranganji w'ubutungane ico ajejwe ndetse n'ingene aranguramwo amabanga, niba nawe adatinya igisure cy'abandi abategetsi kandi ahagarariwe n'umukuru w'igihugu. Ngaho rero amakuru yari ariko avugwa agezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke s'abone urutero wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza abagenzi bawe kandi no makuru aho baba baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mu Mpuza TV, Imana ibahezagire.